Bakunzi bishira hamwe BMBC tongeye kandi kubaha ikaze mu biganiro byacu nkuko mubibona uno munsi turi kumwe n'umuyobozi wacu mukuru wishira hamwe BMBC hama akabashaka kutuyagira kandi kubijanye n'umugambi wa BMBC Homes umugambi ishira hamwe BMBC watanguje hamanya kuba muyobozi hariho abantu bamwe bavuga yuko ajya amazu ko azimvye igiciro yariko ko ari kirenze abo bantu mubabwira iki? Urakoze. Gambere ho reka mvuge ibiciro bimwe by'amazu. Kuko ntiravera urusako. Hari inzu igurwa miliyoni 159. Hari inzu igurwa miliyoni 249. Hari inzu igurwa miliyoni 380. Hari inzu igurwa miliyoni 500. Kuduga. Umva ntiri mu rusako rihago umuntu ava byumva. Nabyo karundi benshi bakunda gusakuza. Twasanze hariho n'abantu babwira abandi kuna no maza agugwa tutigeze tuvugana atamakuru n'ibiciro atavyo bazi. Yabyo reka ndabivuze rero umva uri kinyegezwa. Kandi kigeze kibi kinyegezwa nta muntu tutigeze tubibwira. Kandi project yagira hindura uko twagiye turatera imbere n'igihe twaronka les documents twaratanze amakuru plus clair hari no tuko dukorera ko kuri chantier ubu. Icyo cyambere amazu rero ntazimvye mvuze ibiciro kugira ngo kwanza amazu nerekana ko badatazimvye abantu bamenye ibiciro bya buri nzu bya buri nzu bya buri nzu. Rero bwa mbere kiretse ko aya mazu azoba afise technology na confort na environnement iri avance fate kuvyo tubona ngaha mu gihugu guhera ku mabarabara azoba hari guhera kuri sécurité guhera ku bintu bya tutututu twarabivuze ntiko bigarukamo. Twarasabye ko abadukurikirana kurikira ku mbuga barabe ibiganiro byinshi byerekeye no projet. Kiretse ivyo mvuze umuntu yubaka inzu iheze muri parcelle yiwe y'ahantu hazimvye akaronka munsi miliyoni 150 ni hehe ashizemo na parcelle hariho habwo nta projet nimwe izimbutse nkizi nta nimwe jewe nzi ni umufundi ndi umufundi na imaze imyaka myinshi. Ni project twayikoze kubera twagize igifundi kigakundwa n'abantu. Twatumwe n'abantu benshi bakadukunda bakadusura bakadutuma. Dutumwa rero n'abantu benshi bikorwa kuya tutazimba. Ibyo dusaba abakiriya byama bihuye n'ibyo tubakorera. No muri iyi project nukunyene. Muze mugendera muri aya makartier mumbwire umuntu yubaka inzu ku miliyoni 100. Tuko turafisa abagenzi twe tuzi bakora mu mabanki akora hehe basaba nka credit ya 80 millions canke 60. Bose ba mashanti sivyo kubera ntaba kwiya amahera guheza inzu sivyo amazi ahezwa ni miliyoni nyene ayo majana nyene ijana kuduga sivyo kandi tuvyamamwo none nimba handi hantu amahera agugwa miliyoni majana kubera iki muri BMBC Homes yo cagugwa miliyoni 50 nimba abandi bantu nabiyubakira bazubaka ku miliyoni amajana inzu miliyoni 100 kubera iki wacu yoca iwa kumera make kirumvikana. Ego nivyo muri kazoza tuzokubaka amaza azimbutse kurushaye mugabo ntazoba yoka mu makartier nkajya ntazoba mu makartier residentiel nkajya dore makartier mashasha tuzogira mugabo gihe tuzokubaka amakartier nkijya inzu zo biri ku mahera nkajya kuko ni nkatwega difite imiliyoni 100 nabivuze. Neni hehe rero amaza heze fini namavuga ko inabake ngaha mu gihugu aheze fini aguga mu simosi yayo mahera. Umva rero avuga ko azimvye si ntavuga byo. Hanyuma mwumvise ibiciro kugira ngo umuntu agire ide ntave fatira kuvyo yumva mu bantu bavuga byabajijwe neza. Hama ikindi kibazo gikunda kugaruka ku bantu benshi hari abafata ano mafaranga bino biciro byano mazu bagafata amafaranga uko angana bagaca bagabura n'imyaka 10 kandi bazi yuko amafaranga y'ingurane kandi n'abadanda dusanga barimwo mbe abo mwobabwira iki bafata no mafaranga bashobagabura n'imyaka 10 bakibaza yuko ari bazo bari. Iyo umuntu agiye gusaba credit logement muri fo muri Copec mu banki yayo yose muri BCB muri BGF muri inde yama abamahana amahera inyungu. Igitangaje rero nagiye ndabona kujya kuntu navuze ati je ndakunda kwivuga ntazo ngira hari kuntu abarundi basuzugura biwabo.
kubera ari BMBC yazanye projet ukumva umuntu akubahuka ngo nagira amahera ngo nzo yari hangana kunyene hari handi hantu muri abyumva ku isi kandi ari ingurane yasabye muri banki siningurane yasabye siningurane yasabye muri humanitaire cyangwa muri PNID cyangwa ningurane yasabye muri banki commerciale tavyumva nagira ngo terazimbye nagira ngo myaka 10 ngo nzorihanga nyene ivyo bintu byo baho gute mugabo iciza cyo muri no projet ukeneye kuyariha nyene uyafise turemera atanyungu iriko tavyumva yazi nyicarimo uvuze ati ndafise je ndora umwaka ati injira muri projet urakije ibyangombwa mugabo ukeneye kuzara myaka 10 yari kwideni nese ibintu bisanzwe twaze ne dufata amadeni sivyo ibi byo dari gukunda tudafasha amadeni nene twage tuvuga ngo umuntu yabyeje tuzoshira kwinyungu igitangaje rero muri ibyo bintu byo irakomeye kuko abantu benshi bafite imigambi yo kubaka amazu bari abantu basabye na bamahera amaze gusaba abandi mahera amabanke basabye basi omwe tusare kore zo muri BCB canke handi canke yandi makredi yo kurika abanyeshure bazi ko amahera societe muri banki haba harimo n'abadanda batugiye amaze kutubwira ivyo bintu bakorana n'amabanki bumva ari ivyo bintu twe turi abadandaza sivyo turabakozi bakeneye kubaho amabanki dukorana azotanga no mahera narakeneye inyungu sivyo niba reke gusaba ibidakunda uya twege ndikozana ibitangaza mu gihugu ufise amahera nazana amahera yose yubake atanyungiriko yibanki usavye ushaka gusaba ufise amahera menshi abura makeyi nazane ayafise ayasigara tuyasabira ideni turayironka utabishoboye natenyenye mu myaka idani kwagira projet azosanga yibonamo tuzi umwaka mugabo unyagira udakudusaba ibintu hene ibi umenga twege turi abantu mama n'est-ce pas nuko murakoze mwatse mwakeneye kumuyobozi akajabo kanyu batekereye projet ni nziza ikorewe ahantu heza irikorwa ni entreprise nziza ibishoboye ibifise experience kandi ifise yame novuga twaragwanye cyane mu myaka 10 heze kietse experience nta ma conflict fitari y'abakiriya nta n'ama conflict twifuza kuzogira n'abakiriya muri iyi projet ubibishoye nabizemo agura inzu atwegera duha umwanya kenshi usanga hariho voie de sortie tuyaze neza murakoze turabashimiye cyane muyobozi wishira mu BMBC kuri ayo makuru meza muturonkeje hama twipfuriza kandi abane badukurikirana ibiganiro byacu ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye.